muri modern football hari ico bita experience na physique. Abo bantu urabona ubwo bafise kugira ngo uzoshobore kureka kuri resultat kumbure unatubwire na n'intumbero yawe neza na neza target ya nyuma uvuga ati iki ntegeza kuzogishikako muri no contrat afise mu bwiserukira gihugu ndi kumwe na staff yanje. Objectif ya mbere inuzenya ni CAN 2027 ariko ni twibagire nuzenya eliminatoire ya Coupe du Monde ama surprise arabaho none nitovuga yuko Coupe du Monde si objectif yacu iri muri ma objectif dufise ariko twifurije yuko projet izoba staff irakwiye ariko dushatse kugira ibintu professionnellement nikwiye ku buryo dufise staff irakwiye. Ikintu gisigaye nuko to kwiyalinya totalement na federation kugira ngo dushike kuri iyo objectif. Abarundi bose dutegerezwa kuvuga uti niyo objectif yacu kuko sino shika kuri iyo objectif ndi jenyene si Patrick Sangwa wenyene oya ni objectif tutegereza kwishiramo nje kubwanje na staff yanje tuzogira ibishoboka vyose kugira ngo equipe nationale ije muri CAN 2027. Ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese abakunzi bacu nizere ko mumeze neza cyane aho muri hose abari mu Burundi ndetse n'abari mu makungu ariko tunezerezwe namwe kuba mu gudukurikirana ku biganiro byacu bya buri munsi. Murabona ko imbere yacu kuri kamera turi kumwe n'umuntu adasanzwe mu gihugu cy'u Burundi numwe aramutswa mu guserukira igihugu intamba mu rugamba akaba ari umumenyereza akaba azwi ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko ni bake bashobora kuba bazi kahise kiwe amateka yiwe ndetse n'intumbero zimwe hari ibyo amaze gushikiriza abantu mu gaharo n'ibindi yifuza kumbure kuzoshika ku bantu bataramenya. Uyu munsi rero twaje kumuganiriza kugira ngo ashobore kutuganirira byinshi dushobore kumenya neza n'abarundi bashobore kumenya neza. Reka ndamuha ikaze, ni Patrick Sangwa no mumenyereza mu giserukira gihugu, ndabaha ikaze muri kino kiyago. Yego murakoze, reka ndabashimire papa utamu nabo nyene murakoze kuri ibintu nzenya. Patrick Sangwa rero abarundi benshi baranezerejwe no kuba mwarahawe amabanga yo kumenyereza mu giserukira gihugu. Patrick Sangwa ariko hari abantu bavuze ati twifuza kumumenya neza na neza. Patrick Sangwa ninde, ni yavukiye he, avuka hehe? Reka mvuga ati avukana nabandi. Je navukiye muri Nuzea muri Congo Academy niyo navukiye. Nashitse nga mu Burundi muri 1980 donc 1980 niyo nashitse nga mu Burundi. Shitse nga tuvukana n'umuhungu yigeze gukina Nuzea umupira nga yitwa Nuzea Francis Nongo yakinye muri Nuzea muri Atletico yakinye kandi no muri Vitano. Hanyuma nshise nga twakinanye ngishika twakinanye n'abahungu benshi n'abaruta Nuzea imyaka ni bahungu nka Blaise Karorero ariyo n'abandi ariko twakinanye sigiye kinini cyane. Shise nga nari mfise imyaka 9 shise ku myaka 10 navunise Nuzea ukuguru niyo nagarise ukina Nuzea gukina umupira aho nyene natanguye gukurikirana Nuzea abagenzi banje. Niho waciye utangura umwuga wo kumenyereza rero. Umuntu aca yibaza ese mutangura umwuga wo kumenyereza icyo gihe mwaba mwaragize formation za CAF cyangwa za FIFA byagenda gute icyo gihe mutangura umwuga ko bumva ni muri za 82? Yego mukijagiye na formation zari zihari mu gutangura muri icyo gihe na formation nagize na formation zari zihari kandi na
yari vraiment kuakompanya nuzenya abagenzi banje nangura nyene ukitangura kumenyereza shise umenga imyaka 10 yera niyo natanguye vraiment gukunda nuzenya coaching nyene ndabifata nk'ikintu nshaka kugira mu buzima bwanje aho twashise twari kuri niveau yo muri kade mu Buyenzi twakinye umwaka umwe ari muri 1993 igihe cy'amagume nga nuzenya mu Burundi hanyuma muri 1994 aho ari nuzenya umugwi wo mu Ngagara bita nuzenya Flamingo tuyandikishije muri nuzenya muri deuxième division twavuye ba mbere ariko kubera ibintu byinshi byari muri nuzenya muri association football y'Ubujumbura nitwigeze tuduga tuja tugira nuzenya fusion na ekipe ya kabiri ya Vitaro bitaga nuzenya Espoir FC yo yari yamaze kuduga muri nuzenya muri première division aho nyene naciye mfata uyo mugwi muri nuzenya muri première division Espoir FC humba habayeho guhuza abakinyi ba Espoir FC n'abakinyi ba Flamengo ikiba Espoir FC mugabo ivanze mu abakinyi ba Flamengo ucimumenyereza wayo ucimenyereza mu cicaro ca mbere rero icicaro ca mbere utangura kukimenyereza ntibyakugoye wisanze gute wabyakiriye gute utangura kumenyereza mu cicaro ca mbere coach ngene navyakiriye yari nuzenya experience ya mbere muri nuzenya muri cicaro ca mbere muri première division yo nga ibujumbura ariko kubera nuzenya preparation twagize imbere yo gutangura nuzenya formation iyo fusion twayigize igihe cyanyuma cyane twaciye tumanuka ariko nigeze kuja muri nuzenya muri formation ya nuzenya kubera kijya kigiye na formation za cafe zari zihari ariko ari nuzenya cafe FIFA na commission olympique na CIO ba organiza nuzenya ama formation ya 2 semaines canke 1 semaine bakoresha nuzenya bamenyereza niyo nyene nagiye muri formation ya CIO vyerekeye nuzenya olympique aho ngiye muri formation twahuriye aho na nuzenya Marandura yigeze kuba nuzenya perezida wa Lydia Lidike ego ico gihe yari muri nuzenya muri kaminuza ya Yonga nuzenya y'u Burundi niyo nyene yacyabwira nuzenya Jean-Jacques nyene Migabo ko yabonye nuzenya mumenyereza akwiriye kumenyereza nuzenya kaminuza y'u Burundi urumuri kocha nyemerera gatoya kuko ninjiye muri coaching ariko nongere ngaruka inyuma gato ese kocha amashure y'ikizungu reka ndayita y'ikizungu ya mashure dusanzwe abantu biga wayize hehe wiziki ayo mashure nize ngaho kuri nuzenya natanguriye kwanza kuri nuzenya kuri école zairoise yo ngaho ibujumbura mejeje nuzenya école secondaire nacenza ngaho kuri nuzenya kuri kaminuza muri y'u Burundi niga nuzenya agronomie nagize imyaka 3 imbere yo kuja nuzenya mu Bubiligi imyaka 3 imbere yo kuja mu Bubiligi murumva ko numumenyereza kameme afise experience yo gukina yo kumenyereza ariko mwumve ko no muri kaminuza y'u Burundi niho yanize kocha harantu twigeze kugira tuvuga yuko mwagiye ariho mwahuye na Marandura akayagana Jean-Jacques Nyeri Migabo yuko yaronse umumenyereza iyo menyereza umugwi wa kaminuza y'u Burundi urumuri muri kaminuza y'u Burundi wahamaze umwanya ungana gute muri mugwi urumuri namaze umwaka umwe kuko namenyereze nuzenya urumuri twagize nuzenya saison nziza cyane bishika nuzenya mu president wa Atletico Mazunza Aloise bafatina nuzenya Nonda Shabani yaura amufasha kuri nuzenya kuvyerekeye nuzenya finance yache ambwira uti akeneye ko menyereza nuzenya umugwi wa Atletico kugira uje muri nuzenya muri competition naho nyene ntihenze kocha wa equipe nationale urumva yamenyereje uyu mwanya imbere yuko aje Buraya
yamenyereje umugwi wa Espoir, Flamengo, Espoir, Rumuri, Atletico, niyo migwi amenyereje ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Harundi mugwi waramenyereje kuri namenyereze nuzenya umugwi serukira gihugu w'abakade ndicegera cyane uzenya cha Moses Baransanane. Ombo muchama kisu bwa mbere ugiye mu biserukira gihugu rero. Nyemerera ngaruke rero kuvyerekeranye na parikuru yawe ku mugabane wa Buraya. Ese wisanze gute ku mugabane wa Buraya? Shise noze Buraya ibintu byari bigoye cyane kuko shiseho mvuye nga ndi muri nuze ndicegera cyane uzenya cha Moses Baransanane muri equipe nationale cadet shise hariya ndondera nuze umugwi wo kumenyereza ariko umugwi naronse ubwa mbere wari umugwi w'abana badarenza imyaka itandatu kandi ndicegera mumenyereza shise hariya nari nuze icegera umwaje wiwe agirisha entraînement atama nuze nya chance yuko nerekana ikintu nanga ego hanyuma ikintu cambabaje nuko ashise nuze nya weekend imwe twari dufise match umumenyereza yarafise nuze ingorane niyaje narizi ko yari nuze ya chance yanje yo kuereka ivyo nzi mu kumenyereza shise kuri match sanga yaye nuze nya responsabilité umuvyeyi uwundi muvyeyi atari n'umumenyereza candibaza ariko muri ibi bintu mukubera ndi umwirabura canke ibiki kuva uyo munsi naciye magarika nuze muri uyo mu camvuguti negezwa gutangura nuze amashuri yo kumenyereza kwanza. Kocha kuva kumenyereza muri Premier Division mu cicaro ca mbere mu Burundi kumenyereza abakinyi bakuze ugashikira mu bana hanze mutanahuza n'ururimi ijana kwijana kuko urumva wari mushasha aho hantu ndeka mvuga imico ntivyakugoye ese ubwo ntibiri mu byo baba byaratumye n'umumenyereza avuga ati uyu muntu sindamwizeye ankorera umwirabure agavuga ati match reka ndayiho umuvyeyi ho ko ndayihuriya muntu umwirabure cyangwa isatana amenyeranye n'uyu muco wacu oya kubera mu ngagara nishika mu ngagara igihe nagize ikibazo cyo kuvunika namenyereje nuze abagenzi banje bari bafise benshi imyaka 8 cyangwa 9 bashikana imyaka 10 aho nangorane nari mfise kuko nari umuntu nkunda kumenyereza nuzenya abana no mu ngagara menyereza nuzenya equipe ya mbere ya Flamingo cyangwa nuzenya Espoir namenyereza kandi abandi bana bo muri nuze abo mu ngagara exemple na ba Divin Gaterese ko cereka ndakwite Wembozi uce wa kino gihe kuko Wembozi uce niyo mbona yibera mu bana nawe wumva icyo gihe abana barabagenzi bawe cyane. Kocha nyemerera rero urageze urahagaritse gwa mu kumenyereza mu bana b'imyaka 6 ku bushake bwawe waje kuronka undi mugwi gute ese wabandanije ivyigwa byo kumenyereza ugeze ku rwego uriko muri kino gihe wabikoze ryari ese ugeze ku ruhe rwego mwa kino gihe? Yego shise ku mashuri yo kumenyereza ndiko ndagira nuzenya ariyo nuze ama séance pratique n'ama séance yo mu mashuri shise kuri séance pratique ariyo nuzenya abandi bantu bari kuri ayo mashuri bamenyereza mu migwi itandukanye yo mu Bubirigi naho nyene umwe yaci ambwira uti dukeneye umukoca muri nuze muri equipe yacu niyo nyene bama equipe y'abana omenga batarenze imyaka 16 yego ngiya muri iyo nuzenya muri iyo equipe niyo vraiment carrière yanje muri mu Bubirigi yatanguriye kuko nikera cyane omenga ari muri 2003 gwahaze imyaka 22 reka dufatuko
utanguye kariyeri yawe ku mugabane wa Burayi experience imyaka 22 ni ikintu gikomeye. Abantu bemeye yuko ndumumenyereza ndazi kumenyereza bashobora kumanuzenya ekipe ikomeye y'abana ndashobora kwimenyereza. Kocha, kariyeri yawe ku mugabane wa Buraya uhereye mu bana b'imyaka 6 uraje mu bakuze muri 2003, ese ibyicaro uba waramenyerejemo ni bihe cyicaro shakangahe washoboye gutukina ama competition ameze gute twara ibikombe ibihe? Shise nuzenya i Buraya maze kuronga nuzenya uyo mugwi nagumye ndi muri nuzenya muri formation y'abana gusa. Menga nagize imyaka 6 cyangwa 7 ndi muri nuzenya formation y'abana, niyo nyene igihe kimwe naronse umugwi menyereza w'abakuze. Uyo mugwi wakinaga mu kicaro cya nyuma mu Bubirigi. Kibari nk'icyakangahe rero? Hari cyambere cya kabiri cya gatatu cya kane Cicendo umuntu. Cicaro cyenda. Cicenda cyangwa 10. Uvuye aho ugeze mu cicaro cy'icenda. Yego. Tukigereranya n'icyakangahe yani wacu canke na division to oya kuko twagiraga entraînement kabiri mu ndwi, hanyuma ushika kuri entraînement abakinyi nuri sire ko baza kuri yego usanga nibyo ndije bafitira mu ngahe wacu. Yego komereza aho warugeze rero. Hanyuma nshitse fashe uyo mugwi umenga imyaka 2, hanyuma naciye ndonganuze IFA yanje cyandon IFA yo muri coaching yego ngari muri 2000 yego 2005 cyangwa na 6 ndonse iyo nuzenya iyo diplome yanje naragerageje kurondera imigwi sinigeze ndonga. Wabona biva kuki? Ko ndunuzenya umunyafrika yego nico gituma hanyuma mvuga uti negeza kubandanya kumenyereza abana kuko mu bana abazungu bari bamaze kwemera yuko fite nuzenya fite ikintu ubushobozi ikintu cyo ubona usumbije abandi kamene. Niyo umenga muri 2012 yego nga ari muri nuzenya 2012 nigeze guhura na nuzenya na Serge Sadet twakoranye nuzenya IFA ari nuzenya responsable sportif mu mugwi wa nuzenya wa Herstal. Aho nyene arambwira uti ingo umfashe muri nuzenya muri academy yanje. Shise muri iyo academy menyereza imyaka 2 kandi ndi nuzenya responsable wamenyereza umenga 5 cyangwa 6 maze kugira iyo myaka 2 umumenyereza wa equipe ya mbere ikina muri division ya 5 umenga yaci yavuga uti no mwaka wiwe wa nyuma wo kumenyereza muri uyo mugo. Hanyuma Serge Sadet arambwira uti utegezwa gushiraho nuzenya gutanga kandidatire yawe kugira ngo ufate uyo mugwi wa mbere. Ndamubwira uti naramaze kugerageza nuzenya imyaka myinshi nibishoboka. Arambwira uti injiza nuzenya kandidatire yawe kuko nuzenya uyu mu president akunda nuzenya abakocha bafite nuzenya ubushobozi bwo gushira nuzenya abana mu mugwi wa mbere. Detecta amatara ukavuga ati reka ndayaduze impano ukavuga ati uyu mwana arashoboye tumuduze mu yindi ko tumukura. Niyo nyene nca ndamubwira nuzenya president ko ndi interesse na nuzenya yo gufata ico kibanza. Yagize hesitation nyinshi cyane kugira ngo adecide yuko Patrick Sango amenyereza nuzenya umugwi wiwe wa mbere. Igihe yafashe nuzenya iyo decision sinovuga amacritique na ronse no muri nuzenya komite ya yuyo mugwi ari abantu shise kuri nuzenya kuri terrain cyangwa muri nuzenya mu mabiro ibiki
na ninjiye cha je sante yuko ariyo ntuzenya abantu batakunda yuko mfata uyo mugwi ego ariko nari navuze uti negezwa gukora ndabereke yuko nshoboye mejeje nuze wa mwaka wa mbere mengaba abantu bose bagiraga uti uyu arabishobora ko atekereje cyane ibiki baciye baza barambwira uti antuka wakoze neza ibiki nagize nuze imyaka ine muri uyo mugwi twakinye nuzenya playoff batigeze bakina batari bwakine mu mateka yawe twakinye nuze en playoff kugira ukine nuze ayo ma playoff utegezwa kuba mu bibanza bine bya mbere. Kocha, iyo kariyeri yawe y'imyaka ine washoboye kuronka mwiki muri uyu mugwi ese wo mugwi witwa nde? Twa Erstal FC. Erstal FC. Watwaye mu bihe bikombe canke se nibihe bikorwa wakozemwo batari basanzwe bafise playoff ibikorwa icyambere niyo playoff novuga ni cya kabiri icyambere nuko saison yanjye ya mbere nagiye gufata abana bashika 7 canke 8 batigeze bakina kuri iyo niveau ego baciye bakina isezo yanjye ya mbere bakina kuri iyo niveau. Dufashe uvuye muri uyu mugwi werekeje muhe mugwi kugeza naho wisanze Patrick Sango barundi bavuga bati turamukeneye kumbure niho ngo mbanze kugera mu kanya. Ingorane nuko subwa mbere uburundi buvuga uti Patrick Sangwa turamukeneye igihe cha Jean-Jacques Nyenimigabo akiri nuzenya ministre wa Jeunesse des Sports yigeze kumamagara kubera iki kubera ari kintu nagiye nuzenya mu Bubirigi sinovuga yuko niyo nigiye ibintu vyose vyerekeye nuze umupira w'amaguru oya navuye nga fite base ikomeye cyane kubera igihe nkiri ngaha nuze i Bujumbura narize cyane ibitabo ibiki n'ibindi nibuka nyene ariyo nuzenya umu instructeur wa FIFA igihe yaza yigeze kumbwira yanditse nyene no kuri nuzenya ama certificat cyangwa ama nubu certificat oya na ama certificat baduha ya IFA yigeze kwandika uti na muntu ashobora kuba umumenyereza mu gifaransa uti personne ne peut décider d'être entraîneur ariko ni bintu uvukana ego seine kuko utegerezwa umuntu ashobora kuvuga ngo ufatira umumenyereza ahubwo ni ibintu umuntu avukana ni ibintu uvukana umumenyereza akomeye arambwira uti umumenyereza ategezwa kuvuga make oya kusanta nuzenya umupira kuba afise iyo sense yo kumva ko umupira ari ikintu ciwe oya afise nuze sense yo gusanta umupira ico kimwe n'umukwiziniye ingene asanta odere iyo vyo kurya ego nico kintu yambwiye arambwira uti ufise akazoza gakomeye cyane niwe nyene yagize ko ishika muri nuze oya muri mu Bubirigi ikibazo harakantu bigeze gucisha ngo atubwe ati subwa mbere Burundi bashatse ko mbo mumenyereza wo mu guserukira igihugu canke se mumenyereza mu Burundi ati hari ikindi gihe byigeze gushaka kuba byigeze kuvugwa intambamye yabaye yihe hari mu myaka yajyari imyaka ndaza kurondera nzo ikubwira ariko nigiye canuzenya ca Lydia Sekera akiri nuze atwara federation henze Lydia Sekera nibaza ko hari munsi ya 2013 kuko Lydia Sekera yaherutse gutwara federation muri 2013
aho yaciye irongorwa na Très Honorable Reverend Kuriyo ubwo nibaza ko ari musi y'iyo myaka rero ari musi y'iyo myaka kubera Burundi wimirije gukinana na Burkina Faso yari rukino bavuga uti umenga Burundi wigeze gusinda Burkina Faso ngaha ibujumbura bari baja gukina nuzenya muri Burkina Faso kugira ngo baronge nuzenya qualification muri CAN. Icyo ke nihe ntambamye ubona yabaye rero dufate byavuye mu bari muri federation byavuye mu bafata ingingo muri ministeri ko numva ikibazo kiba cyabaye iki oya ikibazo ni nuze abantu bari muri nuzenya muri federation reka kumbure ntitumashe ninga amazina tuzobagaruka ko tuzogenda tubaza ingene byagenze natwe nicyo gikorwa hanyuma uza kubandanyira akazi kawe ku mugabane wa Buraya ese wageze ku ruhe rwego ku mugabane wa Buraya uburi hehe neza na neza reka ngezaho kumbureshe twimukira mu giserukira igihugu mu kanya yego ubu ndi muri nuzenya umugwi wa AY aho ufashe uri muri 4e division yo mu Bubiligi umwaka weze twaciye tuduga directement muri nuzenya muri 3e division yego twaciye muri nuzenya mu ma playoff nyene yego atari nuzenya objectif ya club ari wambwiye uti fata uyu mugwi na objectif twagusavye ariko ufate numanuke kandi nukine mu bibanza bya nyuma kocha 4e division mwakina muri imigwi ngahe haduga ari imigwi ngahe mu cicaro ca gatatu ese mu cicaro ca kabiri ca gatatu ca kane nikihe cyakugoye twakina ari imigwi myinshi kina ari imigwi 15 mu ma division yose mu Bubiligi atari mu division ya kabiri na ya mbere uza kubuwa kangahe rero icyo gihe ugira uduge mu cicaro ca gatatu twaheze nuzenya championnat turi mu kibanza ca gatatu muca muduga mu cicaro ca gatatu igihagararo kimeze gute rero mu kano kanya mu mugwi mu cicaro ca gatatu igihagararo si kibi kandi si kiza cyane kuko turi vraiment agati kubera na nuzenya n'ama transfer twagize akomeye ntimwaguze abakinyi benshi mu mwongereza n'abakinyi effective budget twari dufise umwaka tuduga direction ya gize nuzenya ya igabani bagize nuzenya restriction budgetaire baragabanije amafaranga bashiramo canke se ubuye kocha nyemerera rero kumbure abantu bumvise parcours yawe urugendo rwawe kuva mu bwana kugeza aho wageze ku mugabane wa Buraya ndetse naho uri kuramenyereza muri kano kanya mu cicaro ca gatatu ku mugabane wa Buraya mu gihugu cy'u Bubiligi nyemerera tugaruke ku mugwi serukira gihugu Etienne Ndayiragije bamugize umumenyereza wa mbere muri national team intamba mu rugamba tugize gutya Etienne Ndayiragije staff yiwe ati coach yaje ni Patrick Sango nindi yagukontakise kikege ni Etienne ni national ni federation byagenze gute Etienne mwahuye gute ugira uje mu giserukira gihugu unyemera ucugira ko ningene wagiye no kuvamwe kuko twabibonye bihereye muri Cameroon twisanga wavuye mu nyuma yaho yego contact ya mbere yari nuze président wa federation general de brigade de police yego Muyenge Alexandre igiye arigiye yaje mu Bubiligi twigeze kubonana ndamubwira uti nje mfite nuze ama condition kugira ngo nze kumenyereza nuze umugwi serukira gihugu arambwira uti na federation yari ifite nuze ama condition yo kuvuga uti umumenyereza wo mugwi serukira gihugu ategezwa kuba ibujumbura mu Burundi amubwira uti nibishoboka ariko ikintu no kwemera nuko mungeneye ndi pre yo kuza gufasha nuze umugwi serukira gihugu hanyuma Etienne Ndayiragije yamenyereza nuze ya Tanzania ariyo nuze ama message twayishanjaga nyene nk'abamenyereza b'abarundi ndamubwira uti felicitation akazi ni sawa ibiki bishise abaye nuze umumenyereza w'umugwi serukira gihugu arigiye bamamagaye bari kumwe na nuze na president barambwira uti
turagukeneye ko uza gufasha nuza mu guserukira igihugu ndababwira uti narabibwiye nuza perezida yuko ndi prêt yo kuza ubu ndi prêt yo kuza gufasha nuza mu guserukira igihugu twatanguye kuri match ya muri nuza na Indonesia ego kuva cagiye ariyo utuntu usanta yuko nuzenya nitwari turi alinye ingene nje mbona nuzenya staff ikora ni ari ntwabonaga nuzenya ibintu ntibyari bitonze ku murongo ijana kwijana ko wabibona wewe uko byari bikwiye kubera nje menyereye nuzenya ibintu très professionnel akameme mwivura biburaya murazi yuko ntabwiye uti samoa nzoba ndi prêt nje nuko reka ndabisaba imbabazi simenyereye kubana n'abanyaburayi nisanze nakoze iryo kosa ryo kurenza ku minota nuko nenye ariho tuntu duto nasanze yuko kubganje si bintu normal Indonesia rero muravuyeyo ibikorwa birabandanije ndetse mugeze no muri Cameroon niho hanavuye imbarutso niko bayisha kunze kubivuga ati intandaro yo kuba unafata unandika urwandiko uravuga ati bye bye equipe nationale bye bye lo staff ati twabanye neza ingingo wayifashe bivuye kuki neza na neza kumbure ntitumashe ntidushire nk'amazina y'abantu ingingo yavuye kuki ingingo nari namaze kuyifata twari turi nuza muri Tanzania imbere yo kuja muri nuza Tanzania gukinana nuse muri nuza muri Tanzania cyamvuga uti negezwa gukora nuza akazi twakoze akazi turasinda dusinda nuza Namibia dufite nuza amachance menshi yo kuja muri nuza muri Kane yo muri Côte d'Ivoire ico giye nsubiye mu Bubiligi naciye mfata ingingo yo kuvuga uti nzoja kuri iyo match ya nuzenya ya Cameroon ariko ibintu byatoye niyo match yanje ya nyuma muri nuzenya umugwi serukira gihugu kumbero wagiye muri Cameroon waramaze gufata ingingo naramaze gufata ingingo si decision nafashe kubera nuzenya inamba niyagiye muri kani wiki oya hari impamvu zatumye muri Tanzania kumbure sishaka kuzigaruka kuva kuri nuzenya Indonesia n'imbere ya match ya Tanzania ariyo ibintu bitagenze neza muri Cameroon ruza wamaze gufata ingingo ivyabaye muri Cameroon abarundi bose barabibonye nigiki cyagutangaje mu bintu byabereye muri Cameroon ndetse binagaragara ko no kuri bando tushu tarunezerewe ijana kwijana ko naho wari waramaze gufata ingingo kuko ibintu vyafashe n'umuzenya ampleur ikomeye cyane byagiye ku rundi rwego ego muri Cameroon si no kuja kuri nuze bande tushe yari vraiment ikintu navuze yuko ni gihugu negezwa kujya uzalendo kukundi gihugu ariko mu bindi biye vyari kuba si je n'allais pas être kuri nuze kuri bande tushe kocha ni naho ro babonye abantu ufashe ingingo yo kuva mu guserukira gihugu nyemerera kumbure ibyabereye muri Cameroon abarundi bose barabonye ko Burundi bwaratsinzwe na Cameroon mu gice ca kabiri gice ca mbere bitwaye neza management singiye kuyigaruka kuko mwabije mwashoboye kubigera nyemerera twigarukire ejo bundi tugize guce tubonye umumenyereza wo mu guserukira gihugu arahindutse ariko haheze iminsi mike ati uwabaye umumenyereza wa kabiri Patrick Sangwa ari mu Bubiligi niwe agiye kumumenyereza wo mu guserukira gihugu iriya message wayakiriye gute ko hari ukusubiriye uwo mwahora mukorana navuga ati ashobora kuba ari yanyubikiye imbehe ivyo byose mwaganira gute no wari usubiriye mbwira ingene uko winjiye mu guserukira gihugu nuko umubano wabandanije nabo mwari muri kumwe ingorane nuko Patrick Sangwa n'umuntu w'ingingo fashe nuzenya décision ni décision iri souvent catégorique no mu bantu n'umuntu atekereje cyane novuga yuko abantu benshi bavuga uti ni faiblesse yanjye ngira confiance abantu ugira icyizere abantu cyane gose umunsi
angiriye nuze ya deception décision yanje iri souvent catégorique n'umugore wanje yigeze kumbwira kuvyerekeye nuze ya umukinyi wo mwirabura yigeze gukina mu mugwi wanje nafashije arambwira nafashe décision yo kuareta vyose no kumuvugisha umugore wanje yigeze kumbwira uti nibishoboka utegezwa kuba ufite urondere juste milieu ko muvugisha n'umwana wawe ndamubwira uti deception angiriye par rapport y'ibintu nigeze gukora na confiance nigeze kumuha sinshobora nico gituma muri nuzeya mu mugiserukira gihugu muri ja staff twakoranye na numwe nigeze kurungika umenga message ku mamaci basinze kwa Elvis namubwira uti félicitations bierera ngaho ariko na bintu na ma discussion akomeye ni wa muco wawe niko wimereye kame murumva uri umuntu atekereje mugabo uri umuntu afata ingingo kandi umuntu ni decision umuntu ni ingingo kame wisanga rero wabaye mu bimenyerezo mu guserukira gihugu niwe wa contacts cyangwa niwe ba contacts muri federation cyangwa muri ministère niwe wabaronde cyangwa niwe bakuronde oya kuga si c'était impossible yuko je ndondera nuze federation kuko federation yari ifite nuzenya decision bari bafashe yuko mumenyereza ategezwa kuba nuze mu Burundi kubwanje nawe bidakunda kubera nuzenya amafinance y'umugwi serukira gihugu nibishoboka nico gituma federation president wa federation yambwiye uti bishoboka yuko uza mu Burundi ko tuvugana igihe nza mu Burundi ni decision ni yari yafashwe yo kugira uti Patrick Sangwa niwe azoba nuza umumenyereza wa equipe nationale kubwanje kubera ibindi byose byasamahoro ndazi yuko oya kuko kubwanje ariyo ibintu ariyo ama question nari negereje kubaza nuze mu president wa federation imbere yo kwemera yuko mba nuze umumenyereza wa equipe nationale. Kocha umaze kumumenyereza wa equipe nationale rero tugize guca tubona wubatse na staff technique yawe. Staff technique izamwo amaposta atarasanzwe amenyerewe amwe n'abandi bari basanzwe arabarundi bamwe muguza namwe n'abatarabarundi harimo abazungu harimo imisore harimo abagabo analyste video n'abandi staff yawe iruzuye ubiravye mu mwaka no kanya staff yawe ubona igufasha ishobora kugufasha gushika ku ntumbero wahaye federation kumbure nazo tugiye kugaruka kizo ntumbero neza na neza intumbero objectif mwihaye mwe na federation kugira ngo ushobore guhabwa mu guserukira gihugu staff irakwiye ariko dushatse kugira ibintu professionnellement nikwiye ku buryo dufise staff irakwiye ikintu gisigaye nuko kwiyarinya totalement na federation kugira ngo dushike kuri iyo objectif staff yewe nikumbure urabona ko ishobora kuzogufashije na kwijana we niwe wayihitiyemo uyu munsi uri kuraraba ingene muri ko murakorana n'ivyo muri ko murakora kumenyereza mu guserukira gihugu kumbure ngiye gushika kwa bakinyi bamwe bari mu Birigi abandi bari mu Burundi bari hehe mukorana gute staff nico gituma nafashe nuze ya staff y'abantu baba nuze ibura abandi baba nga kuko nuzenya muri federation mu gihugu cyacu kugira ngo Patrick Sangwa abe nuze aja mu Bongereza akagaruka aza mu Burundi akaja mu Rwanda agasubira akaja muri Amerika nibishoboka biragoye cyane pardon nico gituma Jimmy Ndayizeye azokwama kurikirana nuzenya championnat y'u Burundi na nico gituma ni nagize nuze inama n'abamenyereza kugira ngo dufashanye si Jimmy wenyene oya abamenyereza bo muri championnat y'u Burundi iyo objectif si objectif ya Sangwa Patrick si objectif ya federation ni objectif y'abantu bose yego abakoca bose n'abamenyesha bakuru bose n'abarundi bose
inkino za mbere mvuge ko zitagenze neza ijana kwijana ko umuntu aba yifuza gutsinda sindababwire ngo ibyabagoye ngo twarabibonye twe ntitubize neza ijana kwijana ni kihe kigo wakuye mwazijya nkino za mbere ese mu nkino zigiye gukurikira umuntu yo kwizera iki kumburenze kuba ndanashika kwihangiro nyamukuru abarundi bo kwizera kuri Patrick Sangwa amamaci abiri ya mbere ari amamaci atanuzenya na competition twamaze kuva muri nuzenya muri CAN 2025 donc yari amamaci abiri asa n'amamaci kivandimwe ikintu novuga twakuyemo muri izo maci zibiri yari maci zibiri za mbere ya staff yanje ikintu novuga nuko kuri izo maci zibiri twagiye dufise nuzenya twashaka kubaka nuzenya fondation kwanza y'uyo mugwi serukiragihugu twafashe nuzenya amariske menshi kuri ayo mamaci abiri niyo nuzenya ikintu tuvuga nuko ku mamaci asanzwe turondera nuzenya amapoint yo kuja muri nuzenya muri Coupe du Monde cyangwa muri Coupe d'Afrique Uburundi inamba dutegeza gufata nuzenya amariske menshi kugira ngo turonge insinzi ariko nitorondera isinzi tudafise nuzenya ifondation ikomeye fondation ikomeye rero kazijya nkino ndazite ko c'était pour se familiariser kugira mumenyane abakinyi n'abamenyereza abakinyi hari abakinyi bari barahagaritswe mu gusero no bari barahagaritse simvuye ngo bari barahagaritse mu gusero kirege bavuga ati tuzogaruka hari bano haraba hari nabandi bukumbura abarundi tutazi uyu munsi Patrick Sangwa muri ko muyaga n'abakinyi gute nibahe bakinyi two kwitega ko bazoza mu gusero kirage mu nkino zizokurikira na mwarijya ko mu kwezi kwa gatatu mu gusero kirage zo buri urakina inkino zo kuja mu gikombe c'isi aho uzoba ukina na za Côte d'Ivoire benshi se na mukinyi novuga ko yagarise muri noza mu guserukira gihugu abakinyi bose baremerewe kuza mu guserukira gihugu nje ndu muvyeyi na ikindi kintu umunsi nzofata noza ya decision yo kuvuga uti uyu mukinyi birayeze muri noza mu guserukira gihugu muzobimenya naho nyene umukinyi afashe decision yo guhagarika nzobabwira igituma kubera ndumuvyeyi w'abakinyi bose bo mu guserukira gihugu ubu abakinyi bigeze gukinira nuzenya inamba bose bafise nuzenya uburenganzira bwo kuza gusubira gukina muri nuzenya mu mugwi serukira gihugu abashasha nabo nibo turiko turarondera kocha nyemerera kumurengende sozera championnat y'u Burundi ntuyikurikirana mugabo twagiye duhura n'intambamye muri kahise ugasanga abakinyi bakina mu Burundi ntibaronka amahirwe yo kuja muri national team ariko ukaje usanga umuntu agiye mu gihugu cy'u Rwanda muri Tanzania muri Kenya acaronka amahirwe yo kuza muri national team reka nongeze ko amadolari ni make mu Burundi nibyo ko byavugwa kuko hari ngo abaza kubera batanze akantu muri national team icyo kintu waracyumvise ese uragikavaringa gute uzokikuraho gute abakinyi bari mu Burundi bona icizera ari kihe cyo kubazoza mu guserukira igihugu vyerekeye ivyigeze kuba ni ibintu nje sishobora gukomanda kuri ibyo bintu ariko nico kintu twavuganye na Nuzenya n'abamenyereza abo ngaho mu Burundi bambwiye uti ariyo Nuzenya abakinyi igihe cya kera ari abakinyi batano bava muri Nuzenya muri Vitalo ibiki ubu usanga ari umukinyi umwe canke babiri canke batatu gusa ariko nababwiye uti ico kibazo inyishu umurundi wose aragifite afise inyishu kubera iki kuko umukinyi abaye umukinyi mwiza muri championnat yo ngaho mu Burundi saison ikurikira ajaye mu Rwanda cyangwa muri Tanzania none toreka guhamagara uyo mukinyi kubera agiye mu Rwanda cyangwa muri Tanzania hanyuma abo bakinyi beza bagiye mu Rwanda cyangwa muri Tanzania abandi bakinyi n'abakinyi nyene basanzwe bategezwa kwiyerekana kugira ngo tubahamagare muri Nuzenya muri selection kandi igihe
niyokina saison atangura saison akinye match zitano nziza ngo dumuhamagare muri nuzenya mu guserukira gihugu. Abakinyi duhamagara n'abakinyi bafite nuzenya experience na ya nuzenya stabilité muri nuzenya ama performance yabo ziri stable. Abo bakinyi beza mwigeze gutora muri saison yeze mwabatoye kubera bagize saison yose bari kuri nozenya kuri performance ikomeye. Abo bakinyi bose bagiye mu Rwanda, asigaye umenga babiri canke batatu. Kuna meilleur joueur wa championnat mais ari mu Rwanda. None nitoreka guhamagara tuvuze yuko bahamagara abakinyi bakina mu Rwanda canke muri Tanzania sivyo. Tuhamagara abakinyi beza bigeze baba abakinyi beza bunga muri nozenya mu championnat y'u Burundi. Duheraheza umupira canke se sport bavuga cyane cyane umupira w'amaguru bavuga ko ari 4 points, hariho DP hakabaho na D na DT, technique na tactique, hakabaho nizo T zibiri, hakabaho P psychologie, hakabaho na P yindi ariyo physique. Physiquement, psychologiquement abakinyi b'abarundi uyu munsi wobabwira iki bategurwa gute? Tactiquement et techniquement ububona bari ku ruhe rwego? Ndavuga tactique zawe ariko burya nizo nashimikiye ko ndashaka kutubwira ga system burya niko nashatse kuyinjiramo. Tactiquement staff yanje ibintu twateguye mu minsi ibiri abakinyi biadapte neza. Ariyo ibintu ingene to defenda, ariyo ibintu bagize turi satisfait cyane kubera bagize babigize neza. Demonstration y'abayenzi. Vyerekeye ingene dusatira niyo ngorane twari dufise cyane. Aho ingorane iri nuko nico kimwe nico kibazo na kivuze nigeze kubwira umuntu umukinyi yamenyereye gukina. Ikibazo cy'abakinyi b'Abanyafrika nuko bakina à l'instant. So umukinyi bavuga uti nubona dudakaje umupira utegerezwa kuba ngaha, utegerezwa kugira iki. None uzanye iyo nuzenya ayo madetail tactique usanga performance yiwe ya instinct ari tellement concentré kuma nuzenya kuma consigne tactique ingene ategerezwa kudefenda, ugasanga il faut le temps kugira ngo amenyere asubire kuba nuzenya umukinyi wa wundi tuzi kugira ngo atange nuzenya performance nziza. Iyo ni vyerekeye tactiquement. Tactiquement il faut se dire que ariyo différence ikomeye cyane mutegeza uzokorera. Hanyuma psychologiquement ariyo nuzenya akazi nako nyine. Kubera iki si mu Burundi gusa imigwi iserukira igihugu myinshi cyane muri Afrika. Nuko abakinyi bava nuzenya mu Iburaya baza gukinira nuzenya imigwi iserukira igihugu yo muri Afrika, ari bamwe baza umenga yuko bafite nuzenya complexe de supériorité, bari hejuru cyangwa usanga yuko baza gusa comme si nibazi igituma bari mu kibuga mu guserukira igihugu. Muri aka kanya mu biserukira igihugu sabo bakinyi gusa babanza ku bwanje novuga yuko ariyo akantu peut-être kava kuri nuzenya igituma kuko mu guserukira igihugu kinira hanze cyane. Kuko na image kuko nari kuri centre technique ubonye nuzenya anguma y'abantu bari hajya cyotuma umukinyi aronka nuzenya ya patriotisme yo kugira ariko ico kintu turaza gugikorera ko kugira ngo dusonge imbere. Physiquement umupira wacu urimwo kumara imyaka myinshi bari mu kibuga, hakabaho nico no kwita kumara imyaka myinshi mu kibuga, hariho n'abandi baza bakiri bato. Kandi muri modern football hari ico bita
experience na physique abo bantu urabona ubwo bafise kugira ngo uzoshobore kureka kuri resultat kumbure unatubwire na n'intumbero yawe neza na neza target ya nyuma uvuga ati iki ntegeza kuzogishikako muri no contrat afise mu bwiserukira gihugu ndi kumwe na staff yanje. Physiquement ikintu abantu bose bategerezwa kumenya nuko muri equipe nationale physiquement si ikintu bakora oya ni entretien gusa physiquement udafise nuze physique mu mugwi wawe mu mugwi serukira gihugu sano kuja kuronderera nuze performance physique oya ni entretien yawo bakinyi kugira ngo yakoze cyane il faut que tukabanya nuze nya entraînement ategezwa kugira ibiki kuvyerekeye nuze nya inumbero objectif narayivuze ni CAN 2027 CAN 2027 yego abarundi bavyizere ko ari ngombwa kuri Patrick Sangwa atagihindutse ategeza kuja muri CAN. Abarundi bose dutegezwa kuvuga uti niyo objectif yacu kuko sinoshika kuri iyo objectif ndi jenyene si Patrick Sangwa wenyene oya ni objectif tutegereza kwishiramo nje kubganje na staff yanje tuzogira ibishoboka vyose kugira ngo equipe nationale ije muri CAN 2027 kubera ari abakinyi bafite nuze experience bariyo ariyo nabandi bakiri abantu il faut que turonga nuzenya iyo symbiose entre ayo ma generation abiri kandi abantu bavuga uti uja mukini yamaze arashaje ibiki aracaza muri nuza mu giserukira gihugu ico kibazo nitoki oya sijewe n'abakinyi baja bakiri bato bategezwa gukora cyane kugira ngo birukane babandi baronka ibibanza basubirira abo bandi bakuze kandi bizoba ari byiza n'iteka kocha kumbure ikiyago cabaye kirekire twayaze byinshi cyane mu byo nagerageje kumva numvise amateka yawe numvise kahise kawe ico novuga kumbure no gushimira cyane ndanakwifuriza amahigwe ariko umwaka uratanguye reka ndakwifurize n'umwaka mushasha uzobe umwaka mwiza w'ibikorwa uko mu kwa gatatu harimo ibikorwa byinshi mu kwicenda harimo ibikorwa Imana izibaje imbere nimba ntihenze umwanya murasubira inyuma muze muturamukiriza umuryango nakaye ka message muha abarundi rero kuri uno mwaka wa 2025 abarundi nuko nuzenya projet yacu ikomeze projet y'umugwi serukira gihugu kubera ko bwanje ni football projet y'umugwi serukira gihugu deri imbere kandi dufatanye kugira ngo iyo projet duishikeko itangura muri uyu mwaka wa 2026 objectif ya mbere inuzenya ni CAN 2027 ariko nitwibagire nuze eliminatoire ya Coupe du Monde ama surprise arabaho none nitovuga yuko Coupe du Monde si objectif yacu iri muri mu ma objectif dufise ariko twifurije yuko projet izoba ibihe byiza cyane kocha murakoze cyane reka nshimira abakunzi bacu mwese mudukurikirana ndabashimira bari mu Burundi n'abatari mu Burundi abadukurikirana bose ndabakunda umukocha mu mujinyi murumva ko yavuze ko atari intumbero yiwe ni intumbero y'abarundi bose mwakoze cyane. Hasta la vista, je vous aime beaucoup.